Kitabe ngo nishirahamwe rifise impano nyinshi, imwe muri zo akaba ari kubaka canke gutunganya inyubako. Ari naco gikonyamukuru cari catumye iryo shirahamwe ritunganya umunsi mukuru wuguruye ku bantu bose mu ntumbero yo kumenyekanisha izo mpano za Kitabe. Evariste Nintunze, umuyobozi mukuru wa Kitabe, aributsa intumbero y'ibikorwa vyabakoranije. Uyu munsi nkuko muri Kitabe dufise impano nyinshi, uyu munsi twaramutse twerekana impano ijanye n'ivyo kubaka gutunganya inyubako, aho uyu munsi twise porte ouverte ku bantu bose bari hanze baze bamenye Kitabe ivyo iriko irabakorera, ivyo iriko irabatunganiriza ku bijanye no guharuka, na cane cane uyu munsi dufatiye ku bijanye no gutunganya inyubako. Iyo intumbero ya mbere. Intumbero igira kabiri y'uyu munsi kwari ugutanga certificat z'impamyabushobozi z'abakurikiranye ubwo buhinga bwo gukoresha ubuhinga bwa none mu kubaka dukoresheje wita gucapa amapla y'inzu kugira ngo bibafashe kubikoresha mu buzima bwa misi yose no kuri terrain bari kuri terrain bashobore kubikoresha. Rero Kitabe yatunganije izo nyigisho zimaze iminsi zitangwa hano mu kigo cacu, rero yarundi uyu munsi wo gutanga izo mpamyabushobozi ku bantu bakurikiranye izo nyigisho. Uwo muyobozi yongera anamenyesha icatumye biyumvira guhagurukira igisata c'ubwubatsi. Icatumye duhagurukira ico kibazo, ubwa mbere twasanze yuko ubumenyi batanga mu makaminuza batanga izo kwita teori, mugabo izo teori zabo zitanga biva n'igihe bagezemwo. Rero twihagurukiye gushira izo nyigisho kugira ngo tujane n'ibihe tugezemwo, kugira ngo umunsi n'abaciye ku n'ishuri akiga gaheza uko isi itera yevuriwa, natwe tujane nabo kubashira ku gihe. Cyo gituma twahagurukiye gutanga izo nyigisho, ko tumaze kubona ko ingorane nyinshi bagira bari kuri tere ari uko usanga ibihe bishasha biriko biraza bituma bitabasanga n'ubumenyi bafise bifatiye ku byo bize. Ico kigo Kitabe rero cagiye kugira ngo kize kirakompanya abo bantu kubashira ku gihe n'ibihe tugezemo. Muri iyo ntumbero nyene iryo shirahamwe ryatangiye kugira ivyigwa ku biraro bibiri rifadikanije n'abanyeshure bahejeje igisata c'ubwubatsi mu ntumbero yo gupfunyira urugendo abiyunguruza, hama bahejeje ivyo vyigwa bakazobishikiriza ababijejwe. Moise Bankoreye aratanga uburorero bw'aho bamaze kwiyumvira gukora. Nk'uko twifuza gukorana n'abanyeshure bagiheza ba etudiant, hamwe usanga ibintu biba bizimvye cane, tuzokorana nabo, turafise intumbero y'aho tuzokorera, hama leta n'abajeje gutunganya igisagara tubahe intumbero yacu uko tubona vyogenda. Twaratanguye hari ahantu habiri tumaze gutangura gukorera, nitwabinonosora neza turonse abo ba etudiant niho tuzoca tubinonoseramwo nabo nyene, hama tubihe ababijejwe nabo barabe ingene bobikorerako. Kubera iyo umuntu afashe urugendo rw'isaha yose aja ahantu ari ahantu yoshitse mu minota 15, usanga hariho vyinshi biriko birononekara. Tuzogerageza gutanga aho hantu habiri, dutanga umuco ingene umuntu vyomworohera kwiyunguruza uva aha uja ahandi. Ico tuzokorerako na ahantu tuzotanga intumbero y'ingene bohashira igitarugwa gikozwe neza mu mateka mu mategeko, dukoresheje n'ubuhinga bukwiye. Aho twaratanga ibikorwa vya mbere n'akarorero mu byo two turakora, hariho ivyo tumaze guherako. Ufatanije Kanyosha harya bita mu Gisyo, gacumera nk'uja mu Kibenga, hari ahantu henshi umuntu yoshiraho igitaro, bikorohereza abantu kunyarutsa urudandazwa canke kwiyunguruza. Umuntu akavuga mbega tubikora gute, ugasaba umuntu afise amakenga, akaraba kurinda gufata ibirometero 3 yari gufata imetero 50 kugira ave aha aja ahandi. Ivyo nibishoboka, n'ubuhinga bushoboka, kandi turafise ubuhinga bukwiye kugira ivyo bintu bikorwe neza. Ahandi tumaze kwiyumvira ni Sororezo na Mutanga Sud.
murabona yuko kugira umuntu arinde kuja hariya abanza kuzunguruka cane gose ugaca usanga biratevye kandi hariho inzira yo gufatanya aho hantu habiki. Mumenya ko abamaze kuronsa izo nyigisho ni ishiramwe kitabe bashika 10 bagasaba n'abandi bipfuza kuronsa izo nyigisho ko bobitura.